Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza kuri wo two mu masaha yo ku gicamunsi, igitondo cy'umugisha kuri wo two mu masaha ya mu gitondo, umugoroba w'umugisha kuri wo two mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku itariki zigera kuri 11 z'ukwa karindwi, mwabantu b'Imana mwe 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko mu gihugu cy'Uburundi. Nyamuneka ibintu biba bikomeje kuba ibindi ariko kandi rwose biba bikomeje kugenda bifata intera, tuba tugiye kugenda tutacanga tubabwira uko situation ihagaze, ducacambwa mu bice bigiye bitandukanye, tugenda tuba updatinga. Ubwo icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabyonda kuri sabone, kora kuri sabone kugira ngo tubane neza gatanu kuri gatanu muri rusange. Twirukanse cyane rero gahunda sindi butinde, munyemerero rwose mbanze nisuriza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo, kuko rwose badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Murangara, baba bibereye muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline ya Kinazi ndetse n'andi makuru agiye atandukanye, ariko kandi Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, hano za Uganda turabakurikira, baradukurikira cyane gatanu kuri gatanu, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. United Kingdom, Ubufaransa, Ububiligi, bari Kenya, bari hirya no hino, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima rwose kabisa, bakomeze biyongere ari benshi, bari rwose muri za Norvege, bari za Australia, bari muri Aziya, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni benshi cyane rero, tugiye kuba rwose tugenda tubaha byinshi, benshi badukurikira tuzi neza yuko badukurikira babikuye ku mutima. Tubaye ikaze rero muri ano masaha, by'umwihariko yo ku gicamunsi, ni amakuru agezweho. Twirukanse cyane rero, turaza kwinjira muri CNDD-FDD, tubabwire buryo ki ivumbi ryamaze gutumuka. CNDD-FDD rwose ibyayo byamaze gufata intera, byamaze guhindura isura, kuko ubu tuvugana amakuru namaze kwakira nuko ngo ishobora kuza rwose kurimbuka noneho burundu, ikarimbuka ku rwego rwo hejuru, nyuma yuko ngo uwitwa General Neva hari ibyo barimo baramusaba ariko atarimo arashaka kuba yatanga muri rusange. Turaza kuba tubikumuzo, tubiva imuzi ni muzingo, turaza gusimbukira ahitwa Ikibira, turebe uko situation ihagaze, dore yuko rwose muri iri joro ryakeye icyitwa amasasu menshi cyane yaraye ahumvikanye ku rwego rwo hejuru, akaba ari n'amasasu yagize gutya rwose agapfiramo abatari bake, kuko amakuru namaze kuba nakira nuko abagera kuri batandatu, abagera kuri batandatu nyamuneka, by'umwihariko baje kwasiga ubuzima i Bujumbura. Turaza kubabwira uko situation ihagaze, umutekano ni muke cyane, umutekano kugeza amagingo wamaze kuba rwose ubamo icyitwa ucikamo icyitwa ibice ku rwego rwo hejuru, aho rwose ngo icyitwa imbonakure zimo zagenda zigaragaza yuko mu masaha ya nimugoroba zigabwaho ibitero na bagenzi babo badashyigikiye ubutegetsi bwo witwa General Neva muri rusange. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Yes, turaza kujya mu bice bigiye bitandukanye, tugenda tuba updatinga gatanu kuri gatanu, muraza kwigemera tunyarukire rwose mu bice byo kuri muri Coline Munanira, turebe uko situation ihagaze. Turaza kureba mu bijyanye n'umujyi wa Uvira, dore yuko umutaalamu we yamaze no kwitegura kugira ngo tuze kuba rwose agenda adusesengura mu gihe turaza kuba tumushyiraho. Ubwo rero gatanu kuri gatanu, kora subscribe kugira ngo tuze kubana mu buryo budasanzwe, kwinjira muri ano makuru adasanzwe muri rusange. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka binatangazwa, tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo. Ariko by the way, mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo, munyemerere mbanze by'umwihariko nkomoze ku nkuru idasanzwe. Ni inkuru yangezeho ku isaha y'isa 3:00 mike cyane, ariko ndavuga ati iyi nkuru ndaza kuyiburekinga mu nkuru z'imbere, ninjya by'umwihariko kwinjira mu makuru agezweho mu masaha ari butambuke. Nukuvuga ngo rero ni inkuru yangezeho yemeza yuko ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi ari igihugu cyabuze ayo kimira ndetse naho gicira, kuko ubu tuvugana ni igihugu kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo by'umwihariko gitsinde
intambara, gitsinde intambara gihanganyemo n'izasarambwe hano mu mujyi wa Uvira. Ndavuga nti nyamara ibi bintu nubwo abarundi barimo barakora buri kimwe cyose kugira ngo bishoboke cyangwa se bikorwe, ndahamya nashidikanya ko biri buze kugorana kugira ngo igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka kize kuba cyakigaragaza cyangwa se kiba cyaza kuba cyatsinda iyi ntambara muri rusange. No kuvuga ngo ngira ngo nakomeje kugenda nkurikirana amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi, nsanga ni umujyi ukontora ku gice cy'i Burundi birimo biragorana. Impamvu ni iyihe? Ni ukuvuga ngo bamwe mu basirikare bajyanye ku mirongo y'imbere ku rugamba bamaze kumenya amakuru y'uko barimo baragenda by'umwihariko bagambanirwa, barimo baragenda bakorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko abo bakabikorerwa bari imbere muri RDC mu gice n'ubundi cya Uvira. Ibi rero byamaze gutuma igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko abasirikare bari kugenda bamenya amakuru ndetse bamenya n'amakuru ya bagenzi babo baguye mu bice bigiye bitandukanye, na n'ubu tuvugana batari bataha, amakuru namaze kwakira nuko rwose nyamuneka ngo ibintu byamaze guhindura isura, reka sinakubwira ngo ndetse ibintu byamaze kuba ibindi amakuru rwose ngo arimo aremeza yuko ngo igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo isakwisa gishobora kuza gutuma igisirikare cyabo gicikamo ibice bibiri, ariko ngo bashobora kuza gucikamo ibice bibiri n'ubundi ngo bakaba ari abasirikare bari mu mujyi wa Uvira. Impamvu nta yindi bari bucikamo ibice bibiri, iyi guverinoma ngo ni guverinoma irimo irangwa n'ibintu bibi cyane kandi byinshi. Ibintu bibi cyane kandi byinshi nta bindi, nuko ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi ari igihugu cyamaze rwose kuba by'umwihariko kigaragaza neza yuko mu bice bigiye bitandukanye hano mu mujyi wa Uvira bagenzi babo bari kugenda babwirwa amakuru y'abandi bagenzi babo baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo bikaba bimwe mu bintu byanamaze gutuma rwose ibintu bihindura isura hano mu gihugu cy'u Burundi, bikaba bimwe mu bintu byamaze gutuma umujyi wa Uvira wongera kuba umujyi ushobora kuza gufatwa n'izasarambwa mu buryo navuga yuko bworoshye. Ubu tuvugana rero barimo baradiployinga abasirikare rwose benshi kabisa, byaba kuri kote y'abarundi bari kudiployinga, byaba kuri kote ya intare zasarambwe bari kudiployinga benshi, by'umwihariko isaha ku isaha mu gihe imana ishobora kuza kuvuga bashobora kuza kwinjira muri uwo mujyi wa Uvira. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara ni abakomando by'umwihariko baturutse mu gihugu cya Colombia barimo baraza bagera hano mu buryo navuga yuko budasanzwe. Aba bakomando nabo ngo bakaba ari abakomando bari bwifashishwe mu bikorwa navuga yuko bidasanzwe byo guhangana n'intare za Salam, ndetse ubwo n'abanyabulgaria bose bashobora kuza kugomba gufatikanya imbonakure FDL ndetse na Wazalendo na za Maimai. Birumvikana yuko rero urugamba hano za Uvira rushobora kuza kuba rwahindura isura mu buryo navuga ko udasanzwe. Nagomba tugaruke gatoya ku bijyanye n'intambara iri kwirabera muri East Congo, twongere turabe uko ibintu biriko birahinduka mu bijyanye n'uko intambara iri kwiragenda, hanyuma duhanure tuvuge no ku masenariyo ashobora gushoboka gushika mu biriko birabera muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Icyambere, hari ibiganiro bya Amerika u Rwanda rwamaze gusinya, hari n'ibiganiro Doha byagomba guhuza leta ya Congo na M23, ariko tukabona yuko leta ya Congo isa naho iguma yizuyaza itagomba kuganira na M23 AFC. Hanyuma ku rundi ruhande turabona leta ya Congo, ingabo za Congo zifatanije n'ingabo z'u Burundi zongewe ko uyundi mugwi uvuga ko ari w'abamerceneri ngo bava muri Colombia ariko bakoreshwa n'abanyamerika n'uriya mugwizatunga w'umumiliyarderi yitwa Delek.
izo rero ni yindi option canke ni ikindi kintu ciyongereye ku kindi kintu gishasha. Ibiganiro biriko biraba byasinywe, hakaba n'urundi ruhande rwa coalition ya FARDC yavuyemwo SADC, yenda ivamwo n'abandi ba mercenaires bari muri Rumania n'ibindi yenda bihugu byari bisanzwe bibashigikira, yenda bashobora gukomeza babashigikira mu buryo bw'amafaranga, ariko kumbure atari mu buryo bw'uko ingabo zabo zoza kuri tere. Ubu ingabo rero ziri kuri tere n'abasirikare ba Kongo, abasirikare b'u Burundi, ni n'aba mercenaires na twigwaneho nyakuri. Iyo twita twigwaneho nyakuri iriya ya Kagara, iyo yose ni coalition y'abantu bagiye kugwanira cyane cyane mu bice bya Uvira, bagomba kuzibira kumbure la progression ya M23 kuja muri Katanga. Iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye bitari initiative regional, ndiko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Congo, yenda no Burundi, ndetse u Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Congo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Congo. Nagomba shibangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Congo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Kongo yose. Muri cya kiganiro mperukana navuze ni hamwe guverinoma ya Kongo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bokubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bariko barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ivyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nkuko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika
babandi b'abafaransa b'ababirigi batanezerewe nuko kariya karere kubamwe amahoro. Ikintu ca mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Kongo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu banini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari bashizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Dereke yagiye kwitabaza wa Kolombiya, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFC M23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, nirindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubera ko abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaires nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, aho abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara, kugeza aho abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare ca Uganda, ca Kenya, c'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona yuko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abo bantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga. Ariko ko gutsindwa arejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera, kandi baguma bubaka de professionnels, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba FC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro.
ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hariho umugwi umwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkorabaratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamwo mabi. Nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi yuko bazotanga izo minere, hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda, M23 canke Uganda kuva muri Kongo. Ariko barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga, ntishobora gukorana n'umunyantege nke, n'abantu bari korompi, n'abantu bafite ideology ya genocidere, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe koalisiyo ya Amerika niyo koalisiyo baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose, ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu, nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFCM 23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare, ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma muri Afrika ari korompi y'amanyantege nke, kuko barahahombera. Kuko iyo zo leta zivuyeho, amakontrasi ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega, n'amareta atagira gahunda. Icyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda bakoranye hamwe bashobora ahubwo kubaka inyungu, kubaka sekirite ku nyungu za investissement z'ibyo bihugu bihambaye. Cyo gituma nabwe rero ntabwo Amerika ishobora kwizera Kongo, kuko yaba leta, yaba igisirikare cyabo, yaba imikorere yabo bidashobora kuba sekirite kuri investissement à long terme z'ibihe birebire. Ngomvye kwegeranya mvuga gute? Ngomvye kwegeranya mvuga ngo Kongo, Uburundi bongeye gusubira gukora ikosa mu buzima. Bari mu nzira nziza y'uko u Rwanda, Amerika, Uganda ndetse n'Uburundi n'aka karere kose ka East Africa, kuko biriya bihugu ntabwo biraba Kongo gusa nubwo ari nini. Ubutunzi burahari ni Burundi, ubutunzi burahari mu Rwanda, ubutunzi burahari muri Tanzania, ubutunzi burahari muri Kenya, ubutunzi burahari muri Somalia, ubutunzi burahari muri bihugu byose bya Sudani y'Epfo. Baba bagomba bo gukorana n'iyo migwi minini, ntabwo bifuza gukorana na leta nk'iriya Tshisekedi ikizewe. Nicyo gituma rero burya abanyamerika nabo nyene bagiye gukora politike zimeze nk'iz'Abashinwa. Abashinwa buriya ntibashigikira amaleta, ahubwo bashigikira leta ihari, bakorana na leta ihari. Nibyo baba babona, bakorana n'umuntu ari foro, kuko niwe abashoboye gukingira inyungu zabo. Kubw'ibyo rero
biragaragara yuko buriya ibiganiro vya Washington canke vya Doha biriya byamaze kugwa mu mazi, byamaze kugwa mu mazi, nta kamaro. Kandi nari narabibabwiye yuko nubwo menga hariho icizere, ariko biriya biganiro biragaragara yuko leta ya Kongo itabijanyemo umutima wo kwifuza kurondera amahoro, ahubwo kwari gutinza no kuyovya amarari no gukoresha tekinike bigera gukoresha muri 2012 cagihe bahenda M23 ngo nirekure Goma, hanyuma ngo bace bicarana nabo baganire. M23 maze kurekura Goma basubira inyuma, bahita bakurikiza amasase. Nabo buriya muri M23 hari hamaze kubamwo imigwi bijanye n'inyungu bariko barabona mu masezerano bari basinyiraniye na leta ya Kongo. Ico gituma burya ibijanye n'inyungu mu migwi ikigwana kenshi birabangamira imigwi ibi iri kwiragwanira uburenganzira bwabo canke iriko iragarukana igomba gushika ku ntumbero y'ikigwanira. Ico gituma rero mubona yuko M23 ikwiye kuhagamira. Hari abantu baje nyuma nka bakabira, bariya bananga, bariya n'abandi baguma baza bakabashiramwo, bakwiye kubereka yuko kugwana ubu n'ukugwanira kubaho, kuko nabo nyene ubu nabo nyene baciye imanza zo kwicwa, abandi bariko barakurikiranwa n'inkiko zo muri Kongo, ku buryo mu gihe botsindwa urugamba byoba ari ibintu bikomeye. Ico gituma rero bakwiye kuba maso, ntibasamazwe n'inyungu biyumvira yuko bohava babona mu gihe leta yakwemerana kwicarana nayo. Ahubwo ndabona AFC M23 bakwiye gufata umurongo mugari, n'impanuro nagomba gutanga, bakwiye gufata umurongo mugari wo kubohora igihugu cyose. Ibyo biganiro bituma bagenda basubira inyuma, bituma bagenda badohora gato, bigatuma umwansi bagwana nabo yiyubaka, aronka umwanya wo kwiyubaka. Ibyo bintu nabyo bakwiye kubona yuko ari yindi ntwaro leta ya Kongo iri kwirakoresha mu kubagwanya. Rero nico gituma ibiriko biraba, ibiriko birashikira M23 AFC bikwiye kugenda biha isomo. Hanyuma ikindi no yiha burya urasirazuba bwa Kongo mu cyane cyane ndiko navuga Kivu y'Amajepfo idashobora kubona amahoro mu gihe ubutegetsi bwa Bujumbura budahindutse, kuko niyo bazariyere y'imigwi izoguma ibera ingorane AFC M23. Cyo gituma mu nteguro y'ivyohinduka y'ivyokorwa n'Uburundi nabwo ukwiye gushikwa kuri programme ya leta zikwiye guhindurwa kugira ngo akarere ka East Congo, aka karere kagatanga kugera epfo, iyi parti yose Swahilifone ntabwo yashobora kugira amahoro mu gihe Burundi bukiri irindimukiro canke ubwihisho bw'iyo migwi yose ibakinga canke ikorana na leta ya Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga nuko AFC M23 nimba afite n'abayifasha bashigikira bakwiye kwicara hamwe bagakora programme ndende, bagatahura ubwo bujanja bw'ibiganiro bisamaza leta ya Kongo, ngaho yirutse Doha, ngaho yirutse Uganda, ngaho yirutse Washington, ngaho birutse Angola, ngaho birutse umenga bahereye Arusha. Urumva baguma bayerera mu isi yose barondera ibiganiro badashize ku mutima, batifuza ko amahoro n'intwaro nziza yasasagara muri Kongo,
ariko bikaba ari ibiganiro by'uburyarya byo gusamaza byerekana n'ubwo babishyira ku mukono bakabyemeza, kubyitondera no kubishyira mu ngiro waba umugani. Muri make nibyo nagomba gushikiriza nyuma yo gukurikirana amakuru atandukanye, ibivugwa hanze, ibivugwa n'abanyaburayi, ibivugwa n'abanyamerika, ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nagerageje gukusanya kugira ngo nkuremo igitekerezo kimwe cyotuma tubona intumbero y'uko ibintu biriko biragenda. Ikibazo rero aba bakolombiya nabo baza, sinzi niba bazosubira kugirirwa imbabazi nk'izo bagiriwe bariya bandi b'abaromaniya. Murabona uko bamaze gutsindwa biviriye Goma bagaca mu Rwanda, n'imigwi ya Sadeke ikicira mu Rwanda ikigira. Nibaza yuko mu nteguro y'urugamba rukwiye gukurikira hakwiye gutangwa icigwa kuri iyo migwi iva mu mahanga iza kwisukira mu karere k'ibiyaga bigari. Bamenye ko mu karere k'ibiyaga bigari hariho ingabo zihagije kandi zishobora kugarura umutekano, si muri East Congo gusa, ahubwo mu gihugu cyose icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika ndetse n'icyo ku isi. Abaganda, aba AFCM 23, abanyarwanda n'ingabo zishoboye kwestablisha amahoro ahantu hariho hose. Kimwe gusa icyo nifuza nuko abagaba b'ingabo b'ibyo bihugu boja hamwe bagategura urugamba rurimo isomo ryo guheza ibindi bihugu. Imiryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili ari bo Barabu n'abariya ba Magogi ari bo biriya bihugu bya Russia, abenshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Japhétites. Rero ntitware turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana. Kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Mbega n'indazoyobora le nouvelle ordre mondiale, tugeranije turavye la prophétie ni uburayi, ariko urabye Amerika iritaza uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe. Ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy, uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi zintambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kuko iyahoraho iriko irarengerwa n'amazi. Kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, aribyo twavuga ngo ni ibo bapolisi b'isi. Ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'Abarabu aribo les Japhétites, les Chemistes na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi, uru rubyaro rwa Japhet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia
n'uburayi murazi ko bishyiramo na Amerika iri ku ruhande rw'uburayi, hanyuma ku mugabane w'Abarabu biriya bihugu bya Eastern Israel hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu, abakomoka kuri Jafeti, abakomoka kuri Jafeti n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israel niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye uburayi, bashiraho abategetsi ba finance za election mu burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho ico twakwita nouvelle ordre mondiale, kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize ico twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nico gituma habaho icifuzo c'uko hajaho ico twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrets et spirituels sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemasons, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Schoolborn. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani, yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na Antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Ico gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu bya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu, bashiramwo akaboko kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aho amafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano amafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, ces grandes puissances zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure,
turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira, ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, nka kumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord mu Senegal bita retiraye